Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri gitondo ciza, gitondo c'umugisha, gitondo Imana duteguriye kugira ngo tugihezagirirwemo. Mukamuri kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mishengero rya Hope Church. Hope Church muvise aho ikorera. Uyu mwanya rero tugira tubahe umwanya mwiza wo kugira ngo mumve ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana twavuze hari mu ishengero rya Hope Church. Inyuma y'ijambo ry'Imana tubasengera, ntuve hafi ya radio yawe. Tuza kubasengera rero ku mitwaro mufise, urashobora kufisa umutwaro uyu cyangwa uwundi, kandi Yesu ariteguye kugwirira neza. Yesu ntagira nkunzi, ntaraba ngo n'umwana wo kwanaka canke avukana aka canke ntiyavukiye hanaka. Ivyo rero ntaco bibwiye, ariko rero ukwizera kwawe niko kugiye gukiza. Yesu agiye gukorera vyiza kandi bitangaje. Inyuma y'iri jambo ry'Imana tuza kuvugana ko mu mwanya muto tuca tubasengera. Inyuma yo kubasengera turaza kubaha umwanya w'intahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Yesu ariko akora ibikomeye n'ibihambaye hano muri iki gihugu cy'u Burundi. Benshi rero kandi bariko barabohoka. Ego nawe Yesu ashobora kugirira neza. Ego kandi aragirira neza kandi nabandi benshi. Reka mu uyu mwanya rero tubaha kajyo mumvirize rero aya majambo y'Imana twavuze hari mu rusengero. urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pasteur Jackson Nkeshimana ku telefone yawe. Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Kandi iyo nzara buriya yabaye mu bihugu byose by'isi yose kubwa Yosefu n'umuryango wa Yakobo. Ni mutabizi buriya hari ibintu biba kubwa wowe utabizi. Matara mazimisi adacika, usanga ari kubera jewe, usanga ari kubera Jackson, usanga ari kubera nde, uracibuka izina ryawe ndari kwibutsa, usanga ari kubera nde. No, amazi arashaka gukama mu quartier kubera no, hari ibintu biba bibi cyangwa byiza nibipfa kuba biba kubwa abantu runaka, abantu special batwebwe bande. No, izina ryawe ndari kwibutsa ba Jackson. Hari ibintu biba ukabona ngo ni bibi, hari n'igihe avuga amasasu mu quartier kumbe ni kubwe. Sashoboka urashaka kubutaho urusenga mu ijoro ukijyamira mbwa isoro zivuze sha iminota 20 urayisenga. Mana nukuri ibuka amashikano nagutangiye Mana, oh Mana ibuka kandi Mana nona nangalwa ye Mana, yo haleluya Mana, Mana urabona mugareka insoro ntizivuge. Utugarama umudama kuvyo cyangwa umugabo akuvye ngo ndarushe ariko masasa avuze ntiwibuka kurusha. Urihana n'icyaha Bwana Spesal. Inzara iratera mu isi yose, itera Kanani. Rya jambo Imana yavuga kuri Yosefu, za nzozi Yosefu yabona zigomba zishike. Ya masezerano Imana yagusezeraniye agomba shike. No, bya bindi Imana yavuze kuri wewe bigomba bishike. Ejo ni kera. No, ejo ni kera. No, nuno musi nyene. No, wagira uvuga ngo ejo si kera. No, ejo hose ni kure. Nukutavyumva. Ejo hose ni kure. Nuno musi nyene kutavyumva. Hallelujah. Uno musi biraza gucika. Ikintu cyawo uko wagisavye kirashitse. Uyu niwo mwanya rero Imana igize neza kuri Yosefu. Imana ihezagira abantu bafite amazina atangwa na J cyangwa J.
nk'aba Jackson nk'aba okay, Joseph mu Kirundi ni Yosefu, abatagwa na ye basi n'abaye kuko n'umunsi wabo no munsi. Haleluya, haleluya. Yosefu haragera igihe inzara rero yateye, ikibazo cyabaye ikibazo. Yakobo mbarikiwa yahezagiwe, mbere umuntu acitwa Yakobo asigaye yitwa Isirayeli. Murazi ko twabyize, avuze ati bahungu ba Reyubeni ba Simeyoni ba Dani ba Gadi ati none sawa peti tufanye hai tutakufana njala hapo tange, inzara iratwica tugire gute? Ati numvise ko muri Egiputa hari amasumo, numvise ngo muri Isirayeli hari amasumo, nako muri Afrika ngo hari amasumo, numvise ngo hahandi asuzuguritse ngo hayibutswe. Haleluya. No, nturavyumva. Egiputa murazi ko ari ubugaragwa, kandi benshi Egiputa begereranya na Satani. Afrika kugeza uno munsi iri mu mibabaro ntangere. Ndagendayo atubwira ati buriya ibintu byose byanditse muri Bibiliya uravye byanditse ku ga Afrika. Mwebwe muvuze ubutumwa bwiza abantu baragumva, kuko ibintu byinshi biri ngaha mwe bibabako. Havuzwe inzara, Afrika murazi inzara icyari cyo. Havuzwe ugwango, Afrika murazi ugwango gwari. Bavuze Satani murazi wariwe, kandi bavuze uburozi mwe murazi byari byo. Bavuze ngo abadayimoni, ati wacu nta muntu agora amadayimoni. Umuntu agwaye amadayimoni ariko atsimbagurika bacamujana kwa muganga, so atagakira cyangwa gapfa, kuko ntibavyizera ko bibaho byo kubohoka ngo abantu baraboshwe n'ibintu. Bobo ni technique, ni technologie, ni science, biramaze. Ibyo kuvuga ngo Satani, ibyo kuvuga ngo Imana ifashe igufashe mu biki, kwinja bazifise, imiduga barafise, inzu barafise, igufashe mu biki. Ntagwango nta nzangano ko abantu nibabana, buri abantu babana bibagirana inzangano. Umuntu wese ni kivyake maisha yake. Sasa ibintu byo muri Bibiliya tubasomeye ngo barabyumviriza nk'inkuru zisanzwe bakirenganira. Atari kuma abanyafrika mwebwe ntimukeneye kwiga theology, kuko ubuzima bwanyu bwonyene ni theology irakwiye. Kandi n'ukuri Afrika risuzuguritse, buriya we warusuzuguritse, sinzi ko warubizi, waboneka nk'umuntu ari hasi, ariko harageze aho biyumvira kuza gusuma iwawe. Noneho Afrika yaronse kuba ikigega cy'isi yose, isi yose igomba kuza kugurira muri Afrika, muri Egiputa. Kubera iki? Kubera hahonyoye umuntu adasanzwe. No, kuba Yosefu yinjiye muri icyo gihugu ntibyari bisa. Kuri rya etablissement kubona bagiye kuyiga ko si bisanzwe, igiye kugirirwa neza kubera ari wowe uyiga. Kajya kazi kubera ugakoramo kagiye kugirirwa neza kubera ari wowe ugakoramo. No, zijya business zigiye kugirirwa neza kubera uzikoreramo. Kuva ushikiye kuri wa mubosi ntubona ko ibintu byahindutse. Igihe abandi barira mugaba akazi kiwanyu ubona bahomboka. Hagari igihe rero Yosefu nako Isirayeli arungika abahungu biwe kuja gusuma. Bagezeyo basanga lo chef ahari n'umuhungu yitwa Joseph, asiga avuga ikinyegiputa. Maze dufate ikinyegiputa ko cyo bari Giswahili, hama baba Heburayo bakaza bavuga Ikirundi. Nawe Yosefu acayigira nk'utavyumva, bwana anasema nini huyu, anasema nini huyu. Baba bakatanga bavuga ngo urumva ngo twebwe tuje tuvikanani, urumva nyakubahwa nyaguhora ku ngoma, barafukama nyene bakubita inkoro hasi, ati tuje gusuma muri iki gihugu cyane. Yosefu yabamenye kera, Reuben, Simeoni, Dani, Gadi, Neftali, bose arapangara bati mugabo cyabona ka Benyamini ntakabonyemo. Kuko se yagumanye kagahungu gatonya, ko murazi ko Benyamini na Yosefu bavuga ku mumama umwe. Yesu ashimwe. Kandi Israeli yarazi ko ka Yosefu kapfuye, yacaguma yiyegereza ka Benyamini kuko niko asigaranye mu butama bwiwe. Yaranze ko kagenda asigarana kakandi gatonya, arungika bakuru.
atarabadedaguza. Mnatoka wapi ninyi? Tuje tuvi Kanani. Papa, sasa mna mzazi ninyi? Turafise papa. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Nizere ko aya majambo y'Imana wumvise ko ari gwawe kandi ashobora kugufasha mu buryo ubu cyangwa ubundi, ariko irongera ndagusengere nimba office umutwaro uyu cyangwa uwundi. Yesu arashoboye kandi iki gitondo cyoba ciza cyane kuba usengewe muri iki gitondo. Reka dusenge hamwe nawe. Mwami Yesu ugira neza kandi uragororotse. Uri Imana dukunda kandi wamutugirira neza. Ndakweretse umwene data afise ikibazo iki canke ikindi, arafise umutwaro umuremerereye, arafise umutwaro umubangamiye, arafise umutwaro umugejeje habi, ariko mwami urashaka kuvuga ijambo rimwe ryonyene ibintu byose bigahinduka bikaba bishasha. Ndamusengeye kugira ngo umwitwararike Mana, usuye kandi umube hafi, mugire neza nka cagihe, usuye kandi umwitwararike nka cagihe ko wama wabikoze kenshi kandi ukabigirira n'abandi benshi. Ndizeye ko byumvise mwami kandi kubikoze, ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu. Amen. Yesu aguhezagire, Yesu akugire neza. Nizere ko nawe wishuwe. Ego nawe wishuwe. Reka tubakanya rero kugira ngo mumvirize intahe z'ibyo Yesu ariko arakora mu ishengo rya Hope Church. Ego Yesu ariko arakora ibitangaza byinshi cyane kandi ariko abikorera benshi cyane, nawe arashaka kugirira neza. Ego reka tumve zimwe mu ntahe, sintahe zose z'ibyo Yesu ariko arakora mu ishengo rya Hope Church. Oya, ni zimwe mu ntahe z'ibyo Yesu ariko arakora. Ariko arakora ibitangaza byinshi cyane, byinshi cyane. Reka ndaguhe kajyo kugira ngo wumvirize zimwe mu ntahe z'ibyo Yesu ariko arakora. Ego cyane, Yesu aguhezagire. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Hari imbaraga ziruta izindi. Jewe mu buzima sinarinzi kwikorera. Jewe mu buzima nari umuntu atakinashobora gukora mu buzima, nubwo mubona ameze gutya, ndi umuntu menga yoshobora gukora ikintu. Kuko narifise imitsi yambabaza cyane kanja igashuha nka kumuriro, aho abandi bobo bakanya, ariko jewe nakumuriro ku buryo numva umenga nashobora kuronka gahengo nubwo naba nambaye ibirato, ariko ndabikuye nkahonyora hasi mu gihe ntaba ndi hafi y'amazi ngo mponyoremo, haba imitsi yo ku maboko canke yo ku maguru. Narifise yindi ngorane yo kubabara umutwe, ibaza abandi usanga bafise kire y'ibinini banwa mu gihe baba bariko barameneka umutwe, ariko jewe narifise kire yuko kugira umutwe wanje iyo urinze ufata. Abandi usanga bariko banywa ikikire yabo y'umuti, ibijya binini bashira mu mazi bya efrarega, cari kinini kimwe canke bibiri, aho reba baba barengeje. Ariko jewe nari umuntu ntashobora kuja ahantu ntafise ibinini mu isakoshi, ahantu hose nari mfise akaboate tutavana, kuko umutwe wiwanje urinze ufata. Sinashobora gushika muhira nkashoye kuronka ubunyandazi. Kire yanje y'ibinini byari binini bitanu, ntabishize mu mazi sinashobora kuronka gahengo. Umuntu wese ndabibwiye yambwira ati ahubwo umusazi ntukomeye. Nababwira ati je dakomeye ati kuko iyo niyo kire yanje y'ibinini ishobora kuno. N'ibinini cyane birenze. Ariko kuko umutwe wanje urinze ufata, nacangirwa mu nkafatwa ubwenge bugatakara, nubwo twaba turi kumwe ukazusanga nikubise hasi. Ariko kuwa Mungu windwi heze apani iyindi kurikira. Umwungere wacu yarasenze aravuga ati uyu munsi buri muntu wese azi yuko aza kugira ukwizera arakira. Nanje ndavuga ati Mana, ingwara yose mfise urayizi, ati uyu munsi nanje ndagomba gukira. Ndavuga ati areke umva muhira hariho ukuntu Imana rero ntakigirira ubusa, hariho ikintu kiba ku mugambi w'Imana nkuko yama yabivuze. Tumaze nk'indwi zirenga 3 atamazi dufise. Ubu rero tuba mu buzima bwo kuvoma. Abandi bajya kuvoma nanje sigaye muhira bikambabaza nkavuga ati kwera iki nanje ntashobora kwikorera, kuko ntabwo nikorera kantu gatoya nagira ikibazo. Ariko ubu no batangarize yuko ubu imisi yose tumaze kandi uravye urugendo tugenda twikoreye niyo tuja kuvoma no muhira nahantu hataye ubwoba cyane. Ni nko kuva ngaha no kuja kuri Gare du Nord. Ubu ndava iyo mva nkashika nubwo shika saa moya canke saa mbiri ndashobora kwikorera ibidi 9
kandi ntihagire ikibazo na kimwe bingira, kandi na vya binini gushika uyu munsi narabihagaritse ntacyo nkinwa, kandi sinkimeneka umutwe nka kera, ubu byararangiye. Imana ihabwe icubahiro cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Bwana sifiwe. Hagaze ngaha nje gushima. Ngaha muri Hope Church ndahakiriye amaso. Pasteur yaratubariye ati abagwaye amaso muze kudusengera. Nahora nikoreye amarori. Wamenga ni imodoka. Narasenze mbwira Imana nti ntabwo jewe ndi inzu ngo nikorere ibiyo. Ntabwo ndi imodoka ngo nje kwa retroviseur. Mana binkure kandi urakiza. Nagiye muri Iris banyandikira amarori bambwira kuja muri hospitali militaire gutora imiti. Sinagiye muri hospitali militaire. Narasenze biciye muri pastor ariko aradusengera amarori ndata umufasha avuga ati urataye amarori genda yamanitse hariya kandi ntayo nzotora. Haheze imyaka 3 ntayashira. Imana yarakoze igitangaza kandi neje izogikora. Yesu nashimwe mu yimpera amashi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Nanje ngomba gushimira Imana cyane. Naje merewe nabi cyane amaso yaguma avamwe amarira, nazinguruye Bibiliya biranka ko nsoma haguma haza amosoze. Kandi ndabimaranye igihe kinini bikanka ko nkanura mu maso hakagumamo ibintu mengana imisenyi, amaso agahishira cyane. Ariko ubu rero numvise hajya duhejeje gusenga, numva ya mosoza arakamye, numva meze neza. Kristo Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Bwana sifiwe. Nami nasimama hapa kushukuru Mungu. Kubwo gushima Imana. Namaliza miaka 5 niko nagonjwa magonjwa ya tumbo. Ndamaze imyaka 5 ngwaye ingwara yo munda. Nikigwa nikikula chakula sikia tumbo na waka moto. Igihe cyose ndiye ibifungurwa indamu nkaca numva hatsa umuriro. Nikienda kwa hospitali wakanambia sina bugonjwa yoyote yanisumbua. Ngiye mu bitaro bagacambira ko atangwara nimwe ngwaye. Bakanipima sumu bakasa sina sumu. Bagapima isumu bagasanga nta sumu nariye. Nikarudia ku nyumba. Ndasubira muhira. Maana nisibire chakula chochote kile kinandumisha tumbo. Ni kuvuga nta kintu na kimwe nashobora kujya kuko carambabaza mu nda. Nikaishi maisha hivyo nasumbuka sana. Mba muri ubwo buzima mbabaye cyane. Nikaishi maisha hivyo sasa nikasikia Mungu wangu mimi maisha taishi paka lini? Ndaba muri ubwo buzima munyuma ndavuga ati none Mana ubu buzima nzobamo kugeza ryari? Wakanipatia madawa zingine za kutumia tuju ifani itulize tumbo. Bakampa umuti wo kugira ngo nze ndanywa kugira ngo ndabe ko vyopunguka. Nasikia sasa maumivu natulia tena kabisa. Muga nkumva birapungutse nyene. Nikasikia kabisa napona, nasikia bien kweli. Nkumva kumenga nakize. Sasa ikapita muhimu mwaka tena 2019. Muri uyu mwaka nyene wa 2019. Nikasikia hata maumivu kaanza tena kuniuma. Numva vyongeye gusubira kandi kugaruka. Wakanipatia maordonnance, wakanipatia sende nikaonana na gynecologue. Barambwira ngo ngende gukubonana n'abadokiteri. Nikapita mu consultation. Barampima. Ule daktari anambia sina bugonjwa yote tena. Ujya mu docteur arambwira ko atangwara nimwe ngwaye. Nikasema Mungu nakuachia mikono yako faka kazi yako mimi nachoka. Ndavuga ati Mana ndaguhaye igikorwa abari ugikora kuko jewe numva ndushe. Ariko ubu nyene mu masengesho ko nakize. Bwana sifiwe. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Nukuri nanje ku bintu Imana inkoreye, nukuri gushimira Imana je vyari vyarananiye. Ariko numva muri je mfise ikintu kidasanzwe mbonye no munsi. Je nari sanzwe ngwaye estoma. Yambabaza cyane, sinashobora hari ibintu bimwe ntaringa ishobora gufungura. Byari bimaze ko imyaka itari mikeyi, ariko igihe twari ko turasenga numvise kuko naravuye muhira bw'Imana ati Mana ndakeneye yuko uyu munsi unkorera igitangaza kimwe ntarigera mbona mu buzima bwanje. Nukuri ahantu hari Imana kandi Imana ikora kandi yumvise gusenga kwanje. Turiko turasenga ndi hajya hagezeho numva umenga no kwicara kubwo gucika intege kuko numvise umenga mu nda hari ikindi kintu gihindutse. Numvise yuko umenga simeze nkuko nari meze mu mwanya wari uheze. Numvise ngize yashu nyinshi muri jewe.
ndumva yuko umenga estoma yaje hari ikindi kintu nyene numva nyene ko umenga gihindutse muri jewe ndavyumva nukuri vyanse yuko mpaguruka ngo nze gushima ariko nkaguma numva muri jewe umenga hari ikintu iguma kimbwira genda ushime wakize rero je ndashimiye Imana yuko inkijije estoma kuko nukuri hariho nkinga nakunda nta ringi ishobora gufungura ariko uyu munsi ndazi yuko biza kugenda neza Imana ibahezagiye. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Ndashima Imana ko mpagaze ngaha meje gukira. Naje mu gitondo mbyutse natoye brosa ndi brosa nari maze iminsi ngwaye iryinyo. Canumva rirandiye cyane daturi ijambo ati iri ntirimbuza kwibrosa ndi brosa kanje gusenga. Turimo turasenga numvise rindiye cyane riranja gose. Ndavuga ati rigira rikero gose. Yari yiyorobetse mugari rakize cyane. Ndabishima Imana ko ryakize. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ikindi kintu shima Imana kuva mu kwezi kwa mu ntango z'ukwa kabiri ku mwaka narafashwe n'ingwara ntazi iyo byavuye. Kuva ico gihe ndi igitoke namara iminsi binasubiye kujya n'ikintu na kimwe. Nari naramaze kubona kumengo sinzosubira kujya igitoke. Ngeze ahantu ntashika surprise ngasanga mateza gatoke nakubwiye ati merci sishobora kujya. Byari byamaze kuba muri jewe nabona kumengo ni ingwara yo wanje. Dimanche iheze pani iheze iyindi yaheze. Baratugiye pastor ikaravuga ijambo hano Imana imuhezagire cyane. Kandi Imana ishishika kumugeza amavuta kumukoresha. Aravuga ati hari ingwara ushobora kuba waragize umugenzi kona kumengo ni yiwawe. Ige ngwara reka kwigira umugenzi. Umenye ko ubonye nigirikire. Je n'ubumengo ntibibaho ko noje gitoke. Turasenga ndavuga ati nanje ndakize ndagiye gutanga kujya gitoke. Niho Dimanche ariko rashima nyene navuga ati mwizere ko mukize. Kwizera kwabaye guki. Ndavuga ati oya sishaka kuvyemera. Umufasoni wanje dushitse muhira arambwira ngo duteke iki. Avuga ati icyo ushaka cyose. Ukubera ntezi igitoke ho ati je nakize ugisumira kijya. Imana ishinge cyane. Aciye asuma igitoke ndakijya ndarameze neza mu gitondo zikameze neza. Ndamuga ati na sasa tugiteke ndakije ubu igitoke ndakijya. Hano mu yisomeye natembere ku muhana banagiteka amuga ati we ntujya yo twavyibagiye ati ndagifungura. Narakiriye n'ubu meze neza no kuri yasabwe cubahiro. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza bwa Pastor Jackson Nkeshimana ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Nizere rero ko izi nahe zagufashije wumvise ko Yesu ariko arakorera ibitangaza abantu batandukanye hirya no hino, nawe arashobora kubwira igitangaza ego naco bitwaye imyaka wari umaze muri ico kibazo. Oya naho byo bimaze ibihe bingana uko nakuriya Yesu arashobora gukorera igitangaza. Ego ku munsi wa Mungu, kuri uyu munsi wa Mungu tuzosengera abantu bafite imitwaro itandukanye. Kumbure n'umutwaro wawe ushobora kuba urimwo. Ndagwaye kaze kugira ngo tuze tugusengere. Ndazi urashaka kuba uriko uravuga ati none ni hehe? Haroroshe cyane. Ni mu Cyaramagahe kwibarabara bita ijyamabene. Ufashe moto, ufashe bajaji, ufashe taxi naho yo bikinga, ukabuba mu micungararo ya Kinama, Kamenge, Ngagara canke mu Cibitoke canke muri komine Mutimbuzi, ari hose Gatunguru, Carama, ari hose urashaka kuhashika. Naho ubuvuye ruguru, reka ndakwereka ingene horoshe. Ufashe moto, bajaji canke taxi, urayibwira ati shikana mu Carama gahahe hafi y'uruzi gikoma kwibarabara bita ijyamabene ku rusengero rwa Hope Church. Abataximene benshi barahazi. Uvuze ati kuri Hope Church iri kwibarabara ry'amabene baca bahamenya. Ego abandi bahita ngo ni kuba Faraja. Ego bica byoroha cyane yaba bajaji canke taxi canke imoto.
naho uvuye nko muri ville ufashe bisi muri ville ko muri ville ari bisi za Carama ufata bisi yo mu Carama ahi gusiga ni kwibarabara rya 11 ucugira intambwe zikenya ugashika imbere gatonya kwibarabara rikurikira ni kuje 12 ucuraba muri Carama ucubona ni barabara bita ry'amabeni canke kumbaho ucubona rero urusengero n'urusengero rurerure ruri muri clôture maze hakaba hariho na portail ya bleu ego yanditse ko Hope Church. Turagwaye kaze rero ku munsi wa Mungu kuri munsi wa Mungu kugira ngo tugusengere nawe wishurwe. Ego Yesu ntagira nkunzi kandi ntaraba ngo ni dini iri canke ririya canke ishengero yi canke iriya uraza wironkera igitangaza cawe kandi ni ku buntu. Cyo rero ndacongeye koko ari ku buntu nta mafaranga usabwa nubwirwa ngo banza ngo kutanga yango yo kubonana n'umukozi w'Imana urasengerwa gusa twahawe ku buntu kandi tubitanga ku buntu urasengerwa gusa kandi ukabona igitangaza cawe kandi Yesu yama yabikoze kandi yama yabikoreye benshi cyane. Turagwaye kaze rero kwa Mungu rero tuzosenga nkuko vyama tuzosenga gatatu tufise amaculte atatu. Amiga ya mbere dusenga isaha 2 zirenze 15 niho tuba dutanguye. Amiga kabiri dusenga isaha 4 n'iminota 45. Amiga ya gatatu dusenga isaha 10 n'iminota 30. Turagwaye kaze rero ntubure kuzohaba. Reka ndaguye nimero za telefone z'umu protocole kugira ngo nimba hari cyo tatahuye neza muri byo navuze canke adresse canke amasaha yo gusenga canke kinakiriya ushoboye kumubaza mu protocole arakwakira kandi arakwishura neza kandi ucusanga bimeze neza. Reka ndaguye nimero ziwe ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ndagwaye kaze rero kugira ngo uze kubana natwe kuri uwo munsi wa Mungu kugira ngo nawe uzohezagiranwe hamwe n'abandi kandi uzoro wironkere inyishu yawe. Nawe urashobora gushinga intahe, nawe urashobora gushima Imana kuko ibyo bibazo ufise ntibirenge ibibazo byose Yesu amaze kwishura aho nyene kwishengero rya Hope Church. Amaze kwishura byinshi cyane nuko tutashizeho intawe zose twashizeho zike izindi nazo twarigeze kuzishiraho ntitwashimye kuzisubizamo kuko byinshi cyane Yesu yama yabikoze urabara bagwaye mugera wa sida urabari bagwaye izina ziriya ingwara nyene wibaza ko zari zikomakomeye ariko kuri Yesu azigira karaho. Ndagwaye kaze rero ku uwo munsi wa Mungu ariko kandi uno munsi turaza gusengera abantu bakeneye kubohoka. Uno munsi isaha 11 turaza gufite amasengesho y'isaha 11 guza saa 12 uno munsi nyene kwa kane. Ndagwaye kaze kugira ngo ntubure kuhaba. Yesu agushoboje twashize ku masaha meza cyane kugira ngo umuntu wese azoba yavuye ku kazi uzobe wavuye kudandaza canke ku kazi kawe canke waje udukorwa to muhira ucuza gusenga rero saa 11 guza saa 12 ni saha imwe yonyene. Yesu yama yakoze bitangaza muri uwo mwanya muto cyane maze ugatahana igitangaza cawe. Yesu aguhezagire akugirire neza ugira umunsi wa kane mwiza, umunsi wa kane wo guhura n'Imana. Cuzuvuga ati amen. Umunsi wa kane wo guhura n'Imana. Amen. Vuguti amen. Umunsi wa kane wo kwitabwaho n'Imana. Umunsi wa kane wo kwitwararikwa n'Imana. Umunsi wa kane wo kwishurwa ya mitwaro. Uyu munsi Yesu akugirire neza. Vuguti amen. Uyu munsi ntugira accident. Vuguti amen. Uyu munsi nta accident ugira. Uyu munsi ntiwiyibwa. Uyu munsi nta ngorane nimwe uhura nayo. Uyu munsi nta kibazo na kimuza guhura naco. Ariko uyu munsi uraza kubera umunsi w'umugisha. Vuguti amen. Uyu munsi ni wa munsi uza kwishurwa ko. Vuguti amen. Uyu munsi ni wa munsi ya dose baza kuyitwararika bigende neza. Vuguti amen. Uyu munsi niyo biza kugenda neza bya bindi byose. Vuguti amen. Yesu aguhezagire cyane. Mwari kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana. Yesu akugirire neza. Ni mu ishengero rya Hope Church ni mu Carama gahahe. Telefone nazibabwiye 68090803 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Murakoze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Carama gahahe wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita ijyamabeni abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha woburemerewe wofisi ibibazo waburiye inyishu wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76
96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.